kumenyana na Double J biciye he? Je nije namandi ko ndabaza abantu. Vous n'êtes au courant de rien, ni muzi ingene vyagenze. Naraberetse ama preuve ingene vyagenze kuri YouTube yanje. Indirimbo iriko kuva le 23 décembre 2023. Ijya ndirimbo nari nareshize en standby hari asigaye gusa yuko twumvikana cyenda yi balance. Sivyo? Ivyo vyose ngira ngo mwarabibonye. Numvirije ejo nabonye yuko nta numwe yigeze yumviriza kiganiro cya Simbizi yakoze nze umukubito yagiranye na Gael. Ndabasavye muze kugenda kucyumviriza kugira ngo muronke umuco wose. Je nta ma interview nkigira, nta biganiro nkigira, nta bihevye. Chris MB twarahagaritse contrat juste kubera ubwo bujyaje bw'aba artiste. Ivyo nakoze Imana nibizo binshimira izobinshimira. Nta mu artiste numwe ndindire kwa nshimira jewe. Sivyo? Donc nizere yuko ndi clair abo biciye benshi ivyo bintu vy'imiziki nta mahera vyahora binyinjiriza je nifitiye boîte zanje zinyinjiriza amahera yanje ijya miziki yabo nta mahera nataruje yahora yinjiriza. Donc sur ce biciye benshi abo nahora mfasha kuko nubu tous les mardis muzobaze imbere ya biro yanje abahuzi ya artiste ubunye nta numwe nabwiye n'abasiti sinkeneye kubona umuntu numwe imbere ya biro yanje. Urumva ivyo onye none ndababaza indirimbo none ko ari ya Double J muko muravuga ngo ndayimusubize nimba ari gwiwe kubera ikatayisubizako akaba ari gwiwe kubera ikatayisubizako. Nabonye muko muramuvugira cyane gose mwese muri benshi mumuvugira kubera ikatayisubizako nimba ari gwiwe. Umwana nkujya ashobora kumpa ultimatum jewe nkande umwana w'ikirobezo nkanuzenya umwana wo mwibarabara nka Kiriku ashobora kugenda gufagira video akantu kajewe nkande kandi numvise ngo aparama bariko baravugira indirimbo na B-Face ngo yo kuntuka. Sivyo? Umuntu uzenya umwavoka wanje ewe arasamye ameze nka crocodile arabarindiriye. Nijo bituma ubona atana interview nta nakimwe nigeze mvuga jewe. Sivyo? Mugabo quand c'est trop. Je mfise 45 ans. Sivyo? Fise abana babaruta bajya bose. Jewe singiye gukwegana n'abajya abana. Ndafise ntozenya abanserukira. Cyage naravuze yuko nzokwitwarira ndavuga ni bakameme bababarire bareke. Sivyo ntibazi ivyo barimo. Mugabo urabona ko abibandanije kandi. None ibe B-Face ibe ba Double J nta success nimwe bagifise. Uzora niwe banati bajya abantu bose bashaka kugendera bashaka kumenyekana bose bacabavuga izina ryanje. Kuri video porno zenya Cameron yafashe ari kumwe na Double J avuga yuko yavuze gute reka ndayivugiriza ubyumve. Yaravuze ati aba bana bababarire bareki. Okay, ikindi nashaka ndakubaze uno munsi ko bafise ubushobozi kabaka baramenyanye arabajama kubera iki atagenda ngo bagirane n'indi ndirimbo yabo iruta n'ijya anya. Ivyo byose sibazo none byo tuma myumva ngoma pamoja na Double J kutoka kwenye upendo. Hamna malipo, hamna lolote. No. Unajua management wanakuwa shida zao. Wanafanya mambo tofauti na vitu ambavyo sisi wasanii hatuwezi kuelewa. Lakini nataka nimsimamie moja kwa moja Double J. Hapa tulipo ni Brussels, Belgium. So let me tell you, Double J hiyo ngoma tulifanya ngoma kali ya msingi sana na shukrani sana. Kwa yavuze yuko igiremo yose ha kwa yavuze yuko kanda igiremo yose it's fine. Oya ngo kwa yavuze yuko atamahera ko atamafaranga yigeze irihwa atamutabi jewe kontra ikindi kintu nabonye ejo mutazi mutakurikira sivyo yego aba artiste bose muzobaze n'abaorganiza ama evenement sivyo muri management harabaho abantu ze aba manager harabamo umutu wa manager harabaho manager wo muri studio harabaho manager ingene ubaho sivyo ifo ko muzamurambura kurikirana iyo bavuze manager ujya mu type mwavuze Black nta wenzi je ntacyo nigeze vugana nawe nta wenzi ujya mu mwebwe mwamagumye mushimikira ko ngo niwe manager wiwe nta wenzi ntacyo nigeze vugana nawe ni sawa ninde tuvugana
Eko vugana na Clovis Lane sorry gato ikintu twako turavuga kuko kuri kiriya kintu cerekanye n'abamanageri twako tuvuga ati ko bavuga yuko yahaye amafaranga umumanageri atariwe eske pore ko ari umuntu yize yaba ari n'umuntu winjiye twakuvuga ati gute yuko ntaguciriyemo manager yagushika ngaha gute utavuye na manager yaba batazine na manager ko tuzi ko bagiranye contrat yo kumuzana kamiliyoni yarazi manager yo kuri eske iyo contrat yindi yo baragiye gukora n'undi muntu atari manager yo kuri bigenze gute cyo cari kibazo gihari wagize contrat yo kuzana kamiliyoni no manager umwe hama hageze ku ndirimbo ucugira na manager je navuganye nawe numwe gusa uyo wundi muri ko muravuga ntawe nzi umutu wa manager je navuganye nawe nuyo nyene twavuganye niwe yewe nzi n'inyandiko zose niwe twagiraniye ama email ndayafise yose ivyo gukora umuziki vyose niwe twabikoranye. Bonsoir Paulin. Bonsoir. Nyene numva mfise aga question kubera Chameleone twamumvise ariko aravuga des histoires de management ngo aba manager vu que utari mu manager wa Double J yari kwavuga exactement et dans quel contexte il a dit ça? Mais là je ne sais vraiment pas ntavyo nzi kubera nimba yako aravuga manager ujya wiwe uravyumva none je nababajije vyarinze bigenda gute ashike ngaha hanyuma anarogistre n'umuziki nimba atavyo yarazi ni Double J yamurondeye ni Double J yari mu producer akazana n'ibikoresho vyose Jenny question fils Jenny ho numvise yuko hariho ingorane y'aba manager yahabaye kubera ntiyo bivuga uko nyene for nothing ngo none kabadi manager mu bireke badi ndakubaze iyo nk'umuntu agiri muri business sivyo akoresheje umumanager yoha amahera umumanager atariwe ngira mbandanye ndabakurikira sivyo gushika muhira kumugeza mu Burundi Chameleone mbandanye ndabumviriza. Okay ça va. Merci beaucoup. Merci Paulin. Yoriha umumanager atariwe gute hama Chameleone yoba yarageze mu Burundi gute yahageze uwo mu manager bamurishe atariwe yaje gute urumva si tu te rappelles bien si nimusuye kuri abantu de izo twakoze ejo si jewe canke Genius twatanze iyo information yazanywe n'umuntu avuga nti je ndi muri groupe y'abasani nivyo bivugwa muri iyo groupe urumva avuga ariko nawe wowe wabishikiye nk'umuntu abizi non pas du tout ahubwo gute umuntu ashobora kugira contrat n'abantu babiri umusani ari umwe nivyo twavuze kubera ariyo information twaronse exactement kubera mufise information zitarizo nico gituma na Paulin arinze yemera kuza ngaha kubera ntashaka ko abantu baguma bacafuza ico nyine nshaka kugiklarifya kwanza ndamubwira aho iyo nababwiye iki ntimuzi ukuri kose ikindi twagwaniye ko kwine ni yuko dans tous les cas si ingorane zitabaye réglé muri backstage c'est-à-dire muri ubwo butungane canke ingene indirimbo tukayibura complètement kwa na Dabo avuga nti indirimbo nanje yaca hari umwanya n'umwanya none yakubajije kubera iki none atayishiraho kubera iki byageze kuri iyo level yo kumva yuko nyene carrément akazi kibiyo kubera quand même irya audio twumvise yuko ari Dabo yayigize n'irya clip non comment est-ce que quand même akazi kibiwe kavuye kukwera ngahonye ariko aricira n'abafana urumva exactement on va Double gusa b'umuziki en général Erega si Paulin ariko arabicira ahubwo ni aba musiciens bonyene bariko bariyononera nkuko nabivuze yononeye benshi urya Double sivyo mwe mumva ngo ariko mavuga ngo ariko ashwana ngo n'aba Queen tumaze kumva side imwe linda twumva izindi side mukanya. Okay yes which is good ni vyiza kumva amaside yose uriyo kuza tukajuja twe twavuze nk'abantu bazi Paulin n'umuntu tuzi ko akundana nk'abantu bafa bone ntashobora kuja kwiba Double nta kintu afise ku Paulin yo turagenda kurara aba interview za ntuzeya na interview ya Paulin waravye shusho iyo yiraba ntiwari ko wavuze uvuze nta interview waraha kamushaka kukubwira kandi twarayiravye iyo yiraba ntiwari kuvuga kandi wowe wakoresheje amarangamutima sho babi Queen
Okay, wowe uriko uravuga ngo twahawe information zitari zo ngo turiko tuvuga ku ruhande tutazi. Turifuza kumenya, dushaka kumenya rero duhe information. Utubwire iyo ndirimbo ingene yatanguye, utubwire n'ingene yaje mugabo kugira ngo tubeho tuvuga yaje kugira ngo abishure. Nico gituma mwari kumwezi ikibazo baje yashishuye yakibishuyeko. Okay, twe twifuza ukuri rero atubwire ukuri hama tuba tuzi ukuri. None ntiyabivuze gasha yabivuze Ange. nibaza yuko bariko yarondera ntuja Double J reka turindire umuhost atubwire nawe bisanzwe bino bintu biko biransiga none ndababaza ingorane ihagaze ku ndirimbo. oya utaravye ama interview yose mwe namwe niyo so ko yacu interview hafi nk'ishakwe Erega simwe Double yagize amasaha 2 kwahoze kandi twayishaye turaraba kuva aje kuri Z byose twarabikurikira mubura kwishuriza Double J amahera yiwe muro mwitaye ibintu vyakemutse. oya nyimba umusana ariko yasaba umuziki niko yazi valeur y'abafana biwiwe twe dukeneye uyu musani none uwo muziki wiwe arawufise na ushire hanze. Pole sinzi ko ari karanyumva Arakumva mu bintu yavuze nabonye yagira dukwakwanya mugabo hari ikibazo nari mfise eske indirimbo niwe yayirishe Ico kibazo abanza duha umuco kuri ako kantu indirimbo eske Pole niwe woba warayirishe ibintu vyose Muranyumva? Yego turakumva Ni jewe nayirisha ibintu vyose. Sivyo? Kesa fanya mu studio ndakubwira ingene bikora muri studio. Yego. Producer ntashobora kuguha indirimbo atari gwawe, atari wayirisha. Nico gituma uramutse muzorindira ko azoyishira ko muyibure. None uriya munsi yari yayishize ko yari yayikuye he? Expecta bagiye kumubesha yuko ngo twabivuganye. Yari excuse atarando ndigikira muri YouTube iyo indirimbo ari gwawe ari ufise les droits. Urafise les droits kuyireklama bakaca bayikurako kuri copyright. Uravyumva? Okay, bisigura ko expecta nawe nyene afise ukundi kuri kwiwiwe. Eske yoba yarabivuze ku mbuga? Umviriza yaragize erreur, yararokonesheje yuko yagize erreur ko bagiye kumubesha yuko turiko turakorana. None wene okay nyuma yo kugira iyo here mu nyuma yarafashe umwanya agende ku mbuga abeshuze basi ukuri agukure ko iki kuko abantu bamwe bazi yuko ari wowe uri mu makosa na job ganye uri mu makosa. Rega nubu nje ngaho kubera Arli. Sewe ni nawe yanyovishije noze live yejo. Sino ibi bintu nta nivyo nkikurikirana, nta nivyo ngishaka no kumenya naho biriko biraja. Urumva? Nta numwe mfise sindiko ndisigura no kwisigura abariko baranyumva bashake banyumve nta muntu numwe ndiko ndasaba imbaba cyangwa ngo ndiko ndisigura ibi bintu nta nabivuyemo nta miziki nkirimwo uravyumva ndabigize juste kubera Arli yampamagaye sino nta nivyo nkikurikirana iba ama interview iba ama live n'ibiki ntavyo nkicyumviriza na gatonya pour vous dire à quel point j'en ai vraiment ras le bol y'abantu badashima uravyumva yaba yimbunuza ziraho zizi kuja gutukana na gusa jewe nta myaka yabo mfise umuziki umwe sivyo umuziki umwe uravye amahera maze guta mu muziki ndiko ndafasha aba artiste so umuziki umwe uza nguri kurantuka ko ari umuziki umwe ujya muziki nta na hamwe uzofa urasubiye no kuwubona uzoguma ku ma platform none ko iki ntarekramiye ngo uve ku ma platform mugabo ntuzoja kuri account yiwe ukiraho uriko akosha imvugo yo kuvuga ati yuko ufasha abaririmbyi iki niki muri kwa gufasha kwiwawe nkuko bari kurabivuga na Double J ukavuga ko ari umuntu mutoya kuri wowe ntubona ko irya ndirimbo iyo uvuga ati reka yenda mureke n'ubundi erega arirondeza ndanabimubiremo nyene umuntu ari kupambanira mu n'ubuzima yashatse kugira bad affair umutima wa kivyeyi yashatse kugira bad affair umuntu mukuru aguma ari mukuru inshuti yanje yashatse kugira bad affair nanje atasanga nanje sindo mwana muto sivyo yego tanke ko amaze kugira imiziki myinshi cyane gose ntagira uwundi none nagende Kampala bakora uwundi
none ingorane irihe ku muziki umwe gusa? Eske pole yo bafasha abaririmbyi canke mugira business partner? Shaje nafasha benshi cyane vraiment. Urabaza abantu bose bafite ama studio i Bujumbura. Aba musiciens maze kurungikayo, aba musiciens maze kurihira ama studio. Ivyo uvyita gute? Ni business. Nuya muririmbyi umaze kugirira indirimbo akacishira ku rubuga rwiwe ata bindi bintu batayandi mananiza. Raba na Chris MB ya muziki yiwe yose nta nakimwe jewe nigeze mfata ama account yiwe ni wa FISA yose muzo mubaza ama video yose namukoreye urabaza nuzenya urabaza Vanya Ice sivyo imiziki nimba ari ibiri maze kumuhereza je nyene narisha muri studio ni bande banuzenya bose ba MB Data sivyo umuziki twagiye gukora na Media na Sadbe munuzenya muri Tanzania ninde yarishe bijya bintu byose si jewe ivyo byose bavyita gute peut-être ko mufise indi langage muvyita mwebwe bon après ni kubera nyene imbere ya Vanya Ice MB Data abo bose wabasirukira nka leur manager. Jamais manager uba mwamwasinye ukaba mufise ko droit nta droit ni imwe gene devant le public ni wowe wabaserukira tu n'étais bien sûr moi j'aime la musique burundaise j'aime muginsho izina ryanje shobora kugufasha ndabikora ariko when umuntu nk'ubunye jewe kwanibaza yuko ari abantu benshi nk'aba diaspora bakunda gutanga iyo mfashanyo bakavuga ngo ufata iyo clip kiri biinye etc. hariho abadesida uko babavuga hari n'abandi baguba mu gikari mais à partir du moment où uwo muntu quand même tubona yuko aramufashije mais agumye n'inyuma cyane y'ibikorwa vyiwe amuserukira un peu partout, ben on comprend un peu que ari umuntu amuserukira. None ndakubaza je ndi manager wa Dramati gushikora musi turakorana oya Dramati hoho vyonye yarabivuze kuva kera que tu n'étais pas son manager. Bien sûr que non. Que ce soit avant mais soit aller aussi moi je ne suis pas le manager. MB Data canke Vanya Ice niho basirukira mu affaire kanaka ou narana ba présente narana ba hana kazi jamais j'ai jamais signé je. D'accord. Jamais nta iyo droit ntera. Genius mwashaka kumpa ijambo umunota umwe sinteba. Ya dadura shaka kuvuga. Okay, thank you. So jambo na mbere kwanza namanze namutse umtama DJ Paula. Na respect kuriwe. Hama sinzi ko mwarabonye ya video Genius nakoze ya Big Bang Show ndiko ndakora analysis y'ibintu biri hagati ya DJ Paula na Double J. So jewe ntago nigeze mfata side ya DJ Paula canke ya Double J. Nabuze ama fact ahari. Muri ayo ma fact mu byo nagombye kuvuga narabuze ati ugiye kuraba music industry ntuze ya DJ Paula abantu amaze gufasha na respect mu muha ntago bijanye. Ugiye kuraba abantu bose yagiye arafasha iyo bareka muri mwebwe mwese muvuga nta numwe yari kubafasha n'ubu nyene naho bogwa nta ndico mwokorogera ngo mubavyure uravyumva. So urinze ubona umuntu afata amafaranga yiwe umwanya wiwe izina ryiwe akagufasha hama ukamusubiza wowe kumusubije ukagenda kuri internet uri kumuhanga wa magasopo ugiye kuraba niyo projet mwakoze na pourcentage ya effort oba waragize mutanganye ukacumuha gasopo ngibi nibi ngo ndaguhaye ngo indwi imwe urumva. None Genius ndakubaza ikibazo wewe inyimbo ya video warayiravye ugiye kuraba Double J ikarata akoresha narayibabwiye Double J afite ikarata bitwa sympathy card kubera mu muzi yuko ari umwana yavuye Gitega agowe avuze ikintu ariko arabaririra muca mugifata nkuko ari cyo ntimuraba aba fact ntimuraba ati ibi bintu byo bavyavuye he kubera baririye muca muvuga ivyo ariko aravuga ko ari ivyo kandi ugiye kuraba kubera DJ Paul adakunda kwisobanura gose n'umuntu yoroshe kwambika ibara ko rubuzi yuko atashaka kugusubiza atazoza kuri live cyangwa atazoza kuri YouTube ngo agusubize aroroshe kwambika ibara
nk'ubu nk'ubu DJ Paul duhuye ukwezi kumwe mukatubona turi kumwe ipica turateye ipica turaganiriye haca ndanga kuri internet cyawe ibintu nabonye kuri DJ Paul nimwopfa muvyemeye n'umuntu mubi n'umuntu ibi nibiri muca muvyemera ko aramuzi ko aratazoza kwisigura nimuzapfa mumenye ukuri uko ariko mwe yababajije ikibazo coroshe none yuko avuga yuko indirimbo bayimutwaye Double J kwereka atosubira mu Buganda mu mafaranga yiwe ayisubire mirya nyene hama bahindure na beat akoresheje ama lyrics nyene hama iposting uweze ko Chameleone muraza mara bamuhemba banabonane kubera iki batabonana kubera iki batabikora kubera iki ariko ararira indirimbo DJ Paul yarishe nagenda afata amahera yiwe bagende beat bahinduremo gatoyi bakoresheje amajambo nyene hama iposting none Chameleone amahera korabo yaragwaye nshaka kumenya ivyo navyo nyene Chameleone yaratashe yarakize Chameleone yaratashe ijambo sorry gatoya donani Genius reka mpeze sha Genius okay DJ Paul babaze none ubu unye iyo ndirimbo yo ironka ni kiki cyo hindura mu buzima byo gihinduka mu buzima bwiwe byoroshye ugira ko izo kiba it's muri East Africa cyangwa muri America cyangwa izo kibiki exactement pas du tout niyo mpamvu tutazi gituma ariko arakora biriya bintu kuko jewe ndamaze kumara ngaha mu Burundi iyo umuntu abonye ko kariyere yiwe iri kiragwa akwera bazi yuko jewe bashobora kungendera ku mutwe nkuko bamaze bahora babigira sivyo bacha bitwaza izina ryanje uravyumva MB data il a osé faire interview acavuga ngo bantu bamenye jewe ngo kubera we uravyumva donc c'est pour yabivuze nka inane abona ko atana kimwe atanumwe akimwumva atanumwe uno munsi nta gitaramo na kimwe kiriko kiraba uravyumva nari nabahaye visibility yo kubazana muri ville bakagira ibitaramo muri ville uno munsi bazikorera hariya mu Kamenge kuri Gera Plaza sivyo ndarindiriwe wundi umuntu azoza ngaha anye asubira abagirire ama concert ari kuri standing jewe nagira ngaha muri iki gisagara sivyo n'ama concert aciye ahagarika Dosura gukora concert oya hanyuma abahemba amahera je n'abandi bahemba akanagomba gusaba nyene nkuko bamwe bari ngaha bariko barabivuga naho bivuga nkuko ukunda gufasha nk'umuvyeyi ntugasubiremwo urengeye yavuze ngo narera abana biwe donc ivyo urengeye ivyo vyose ukamuyo ndirimbo ko n'ubundi wigumanye ntacu uri wikoze nta n'ikiri agasuzuguro nako DJ Paul avuga ati agasuzuguro niko kabi agasuzuguro vyagiyemo nivyo nyemeye jewe yes bigishe neza ifo kumenya yuko mu buzima si c'est pas parce que nguriri bimwe bavuga mu kirundi gico umwana w'umwami ngo aririye ngo arakironka no suko bimeze mu buzima bwawe murabizi namwe mugabo DJ Paul gatoya Queen banzo indire gatoya Queen uzobukoze DJ Paul mugabo ntibyoca bituma ivyo vyose muhijambo wingo no prova reka n'ivyo ntibyoca bituma ivyo vyose ucufata nk'ingingo imeze nkuko ku bandi baririmbyi bose kubera ikintu kimwe gusa kuko turakuzi ibikorwa vya ukora turabizi kuca rero uvuga ati naciye mpagarika n'amakonsere ibiki ubu abaririmbyi ubahungira handi rero ntibyoca bituma kubera umuntu umwe ucufata ingingo nk'iyo oya si umuntu umwe nejo mwarabivuze ngo umuntu yagiranye ibibazo ngo na Sadbi ngo agiranye data ngo agiranye ibibazo nande sivyo imiziki yabo reka ndayibarekere niyo nagira nuzenye ndabibabwije ukuri niyo nagira evenement nzozana umunyamahanga kuko niwe anyinjiriza uravyumva muri kontra nahora mvuga muri kontra nahora nsaba yuko uyo munyamahanga agira n'umuziki nande agira n'umuziki n'umurundi ivyo onye ndabikuyemwo uravyumva pour vous dire que ubu unyengiye kugira ivyo jewe umutima wanje ushaka réellement kuko bivyo nashatse kera byafashwe nabi bavuze umutima mubi sinzigo umwana mubi reka ubu unye rero nzogire ibinyinjiriza jewe personnellement
mwese mwari muzi ko abaririmbyi iyo abantu baje nibashima muri sha Cristal iyo baje muri Cristal bafise droit yo gufata ico kunywa gratuitement. Jo ndabizi DJ Paul ndabizi kubera jewe narabaye security hajya kubitira mu by'iwawe kenshi narabibona byose. Urabonye ingene bakigwa abartiste barundi. Narabibona byose banywa ku buntu ahubwo abartiste ivyo onye rero ubunye bashaka bazoza badashaka bareke kandi bazoriha ku muryango. Karabaye noneho narababwiye ati abantu Daddy Wiz amwe na Junior abantu bavuze ko Daddy Wiz sorry gateka duye jambo Daboti jena MC ikintu ushaka kuvuga urumva DJ Paulin d'après ibintu waje kudusigurira en tout cas ndagiye Jesse naje muri debanga ndagiye baje. ewe narababwiye ati mwavuze ngo n'umwana mubi namwe tize turaye ko muzozitegura concert nzenda yuko muzobikora naravuze ngo bamwivye umwana abandi murabitegura indirimbo murahora muziri umwanya wawe duhaye wari umaze pe kandi wanagushimira urakoze canke DJ Paul nagenda kumvirije vraiment ko nubundi ni bon nagenda kumvirije wagize neza ego urumva peut-être yiko ariko aranyibiriza so ikintu je nashaka kuvuga d'après y'ibintu DJ Paul aje kuvuga mu bisanzwe umuririmbyi azi ikintu ashaka siko ariha volonté kandi ari sacrifice mu bisanzwe ntiyarakwiye kuja ku marezo sociaux ahubwo yarakwiye kwigira DJ Paul bakabiyaga bunyene ku buryo basi nimba azi yuko kuko si cyambere amaze kumufasha antuka DJ Paul yatubwiye yuko amaze gufasha benshi urumva so nyuma amaze kubafasha muri abo baririmbye Double J ari urumva so Double J yarakwiye kwitwara buke siko kuko azica keneye basi omwa urumva ukegera umuntu yaramaze kugufasha mukayaga urumva mukavugana hagati yanyu n'ibindi binanshika no kumara izosuzo kuko nk'ubu hariho benshi ngaha bavuga yuko ngo Double J musubize ngo DJ Paulin n'umwana mubi DJ Paulin yatubwiye ko atabirimwo kandi yajenga kugira duhe umuco gusa so DJ Paulin much respect ubandanye ibikorwa by'iwawe siko ntubitwazemwo umutima mubi mureke gufasha abandi uko bose ntibameze nka Double J so much respect ibikorwa byiza n'ije ndakubifurije tu ya merci beaucoup Daboti hama ikindi DJ Paul ataragenda nakomanda gushimira ku kanya wafashe ukaza kuri panele yacu no kuduha umuco ku byo tutari tuzi nizere yuko ikibwibwa ari cyumva n'icereko ari kibona abandi nabo bakaba bafise iyo side yabo nabo ngira bazorondera umwanya baze batuhe ibiri kuri side yabo ariko nizere yuko ivyo bavuze vyumvikana gusa tunahimiriza next feta hari na tubwire happy people kwizogumiba happy people nimbizobandanye iba vraiment nubwo hozamo abanyamahanga je naco bitubwiye amafaranga nayo uzakoresha happy people jusque maintenant nta nakimwe ndiyumvira vraiment nta nakimwe ndiyumvira ngabo kubaho izoba kuko iya narayirihiye na licence urumva iya narayihiye licence donc ndashobora kuyigira quand je veux hanyuma mugabo mumenye yuko abartiste bazoza nabo hanze kandi j'assume je le dis j'assume sivyo nzoshiramo urashaka kuzana bushaka vraiment kazi ipfa kubibaye gusa nzoshiramo abo nshaka niyo narimo kanzonya aba DJ nashobora n'aba DJ banje ndafite aba DJ batandatu muri Cristal abaririmbyi nzora nzoshiramo abo nshaka ewana ubu nta obligation nimwe bimwe navuga ngo ndiko nkorera igihugu ndiko ngira ngo nkorera iki gukorera ntashirima tu laisse tomber none nta n'umuririmbyi n'umwe wotubwira basi wodusinyara wowe uri kurategura kutuzanira kugira ngo amaraso ku mashusho nta mutwe ndabifitiye vraiment ntakubesha ibintu byarankiye intege ibintu ndashaka kumva sinshaka kubona ukuntu jewe no bandi kumareza solution ndiko ndashwana n'abana nk'abajyanye vraiment je mfise umwana wanje mukuru afite 24 ans uravyumva nta kuntu je no genda ngaho wonye ngo ndiko ndashwana abana babiri bari muri université umwe arahejeje hanyuma ngo mbi ndiko ndaharira ibintu nk'ivyo wonye indirimbo imwe vraiment nibaza ko ubwo rwego nararurengeye ça fait 25 ans ndi mu bintu by'umuziki sivyo n'ubwa mbere nari mbonye abana nk'abonye bashaka kunyubahuka gutyo donc ndiko ndabikorera iki exactement ampisa abana bo mwibarabara image bigeze korera umufuko
image Wabigeze korera umufuko. noba niko ndaha abana banje niyahe exactement Aho bigeze korera umufuko abantu nibashima. ubu nzozana abo nshaka nzogira ivyo nshaka jewe jenyene hanyuma abantu bakaba barabonye ko nakoreye igihugu bazoba barabibonye tutasandazi ngaha kwisi twese turi ngaha kugira ngo dukore iciza twigire nta numwe yaje kuba ngaha eternellement tuko dukorera Imana ikabona ko nakoze vyiza izo binshimira tout simplement shaka Arlisinzi ko ngaho onye namweretse ijya ndirimbo je nakoze ega video iyo muko muravuga yuko muzenye ngo Double J yakoze video jewe narayikoze na Double J arayizi video iri kuri YouTube yanje kuva le 23 décembre 2023 iyo ndirimbo nyene muriko muravuga video ya gode na check Une vidéo oya ntiriko ntiraje ko atariyo bashaka ariko okay bavuze ko atariyo bashaka mugabo iri en stand by kuva le 23 décembre 2023 pour vous dire à quel point bafashe n'aba hypocrite cyane gose bari babizi neza cyane gose baraje mubiri wanje ndabereka ivyo byose namahera ko ni visualize nagize narayirihiye amahera uravyumva donc pour vous dire que niyo onye c'est mort c'est foutu nta namwe izofera agiye nijya yabo nta namwe izoja donc bizoguma gutyo nyene bon sur ce hewe kandabareke merci beaucoup mwakoze cyane kubera abantu bari bafise batazi ukuri kandi bijyana babwiye nimurabe ijya video ya Simbizi yakoranye na Nunzanye umukubito muyirabe umuco wose muzowuronka yeah no do thank you for your time no do yakoze kandi merci beaucoup kandi turagushimira nakwine mu mushimire nakwine nawe merci beaucoup kumutuzana nakwine yakoze ndabashimiye mwese generally nase gusa nashatse umuco nashatse habe umuco abantu tureke kwiyumvira ibitari ivyo you know that's all wakoze mutamu okay so nibaza rero yuko imba atari banga uragihari mu baririmbyi bo hanze ategekanya kuzozana nawe nyene umugarukana ibibazo yasezeye Desambre nzoba ndimo yaseze mwari ngaha anye muri Desambre nzoba ndimo bundi twumve ko tuzojya show namahoro muzoyige pole nta mutima mubi kandi bari baravuga nyene agomba nyene mbagati ni nka wari baririmbye nyene basi mubo yiyumvira na baratwibira kabanga nyene adusigire n'akanuka kanyamuneza ngaha anye kuri panele yanje nibona none. Don't worry, wenda kubwiye ugiye kwa Pole n'umuntu afise umutima woroshe sivyo ibi byose avuga no kubera gishavuye ibi n'uyu unye Double J agiye akamwegera ndakubwije kuri yuko Pole yo mubabarira kandi byose bigahera nta nzigo agira nta voilà je namye ndavuga kuri n'ukuri ndababwije kuri guys umuretse gusa yuko abantu baca baza twege ahubwo nkuko yabivuze bononeye abantu benshi nk'ubu Pole ibi bintu byose yabivuyemo kubera ashaka amahoro mugabo mumenye yuko natwe abaririmbyi b'abarundi bacu hari abahombya Lydia